ndabaramukije. Ku mazina nitwa Butoyi Bertine, nkaba mvuka i Bubanza, Provinsi Bubanza, Komine Bubanza, intara ya Bubanza. Papa wanje yitwa Kiraga Bosco, mama wanje yitwa Niyibigira Chantal. Nkaba nasafiriye itariki 9 z'ukwa gatandatu mu 2024. Nkaba navuye mu kigo Ardawish, nkaba nashikiye muri ofisi y'ino ya Saidi. Nkaba nahuye n'ibibazo maze arya mezi 3 ya kontra, madame yaciye atangura kuza arankoresha mu zindi nzu, akora mu zindi nzu, niho naciye ntangura kugwara. Ntanguye kugwara aranjana kwa muganga, ko naciye mfatwa n'ingwara mu mugongo, umugongo ugumundya. Aranjana kwa muganga, baranyinjiza ibitaro, barantera amaserumu, tutaha mw'ijoro. Bukeye aca ambwira ngo nimvyuke nkore akazi, ngo muganga yamubwiye ngo meze neza mu mugongo, ndabandanya akazi kandi aguma nkoresha no mu zindi nzu. Niho rero mu kwezi kw'icumi nafatwa n'amaso nayo, mfashwe n'amaso nca ndahagarika kuza ndakora mw'izo zindi nzu. Uwo musi ariko uwa mbere arambwira ati ukore n'ingoga, kuko nakora mw'izo nzu namanje gukora iwacu. Navyuka sizere sayine, akambwira ko sayine mba ndangije aho mw'iyo nzu yiwe, hama nkaca ngenda gukora kwa mwene wabo. Akaba yarafise n'uwundi mwene wabo yaba hirya y'iwacu, ahantu wogenda nk'isaha, nawe yaca azana impuzu mu modoka ngo ndazimese ndazigorore. Nkaca ndazimesa nkazigorora, imodoka igaca yongera ikagaruka kuzitora. Ndabibamwo ikintu c'amezi 4. Rero mu kw'icumi na kabiri maze kubihagarika nagwaye, haciye haba bifu. Habaye bifu rero aca terefona kuri ofisi kubera nase kuja gukora kwa mwene wabo, aca babwira kuri ofisi ngo ngume ndababwira ko ngwaye. Rero kuri ofisi nitabwe na Dorine, ndamubwira ati jewe mfise ikibazo iki n'iki, impamvu nguma ngwara, guma nkoresha mu zindi nzu. Aca arabimubwira. Guhera uwo musi wo kw'icumi na kabiri aca ampa igihano ngo kubera namureze, kuko yaciye aza arantuka ngo ninde yakubwiye uvuge kuri ofisi ko ndakoresha mu zindi nzu, nyene vyinshi arantuka. Aca ampa igihano co kuzokwama nterura ibikarato vy'amazi yo kunywa, kuko imodoka yahora ibizana yaba ifise n'umukonvoyeri aca yaduza hejuru iyo tuba. Aca aza ambwira jewe ko arije nzoza ndayakura hasi ndayadugana hejuru, ngo nico gihano ampaye ngo kubera ngo namureze kuri ofisi, ngo kubera nkoresha muri izo zindi nzu. Ico gihano ndagikora, ndavuga ati aha ko noja kuza ndakora mu zindi nzu, ico ntikizonanira kubera bazana ubukarato buto buto. Ndabikora ndakora. Muri uku kwezi kwa gatanu rero niho bazanye ibikarato binini binini, itariki 3 z'ukwa gatanu bazana ibikarato binini binini. Bazanye ibikarato binini binini, nariko ndagorora impuzu, aca aranterefona ngo amazi araje, ngo uca uyaterura uyadugane hejuru, ko siho yari. Burya kugorora ca ndavyihoza, ca nja guterura nya bikarato. Kumbe nanje nkija kubiterura sinari ko bazanye ibikarato binini binini. Ndaterura igikarato ca mbere ndakidugana hejuru iyo tuba ndagishikana, n'ica kabiri. Ngeze ku gikarato kigira 5, sinzi umwana yari yaciye mu nzira nariko ndacamwo arahamena amazi. Rero ca ndanyerera, nyereye nari naduze esikariye ya mbere, ngomba nkate nduge ku ma esikariye aduga iyo tuba.
ca ndatemba ntemvye ca ndahuruduka ku ma esikariye asubira hasi na ca gikarato kica kirankurikira ca ngwa n'ubitsinda kica kingwa mu mugongo ndaguma ngaho burya kugira ndamvyuka aho hantu vyaragoranye naramaze ikintu c'isaha yose ndyamye hasi ico gikarato kiri mu mugongo wanje sinzi ukuntu ninyaga nihindukije mera nk'uwuvyuka ca gikarato kica kigwa hasi ndacikurako kica kiragwa hasi ca numva ububabare mu mutima no mu mugongo ndavuga ati n'ubundi nkareka gusomba biri ku gatwe kiwanje yuko bukeye haza abashitsi niyo mpamvu yari yambwiye ndare ndabisomvye ndinanata ndabisomba vyari ibikarato 30 ndabimara ndabimaze ndagumaho kubera hari mw'ijoro ca ndagenda ndatunganya ivyo abana bari bononye hama ca ndagenda kuryama kubera ivyo bikarato vy'amazi bibikwa mu cumba c'iwanje mabuja ico yakoze yaraje araba ibikarato bazanye uko binganangana asanga nicaye imbere y'igitanda ndiko ndarira nicurikiye nta nukumbaza ngo nibiki yarirabiye icari kimuzanye hama aragenda bukeye ndavyuka numva mbabara umubiri wose ca ndatora paracetamol n'ibinini vy'ububabare ndamira ca ndagenda gukora akazi nkakora akazi bukebuke numva mbabara ariko nkakora bukebuke hari kuwa gatatu no kuwa kane hageze kuwa kane niho ndangije akazi harya ngiye kuruhuka niho naca ntangura guciragura amaraso ndaciragura amaraso nibaza ati numvise amarira y'uwo mukobwa mushiki wanje mwene wanyu canke umwana wanyu ndabizi hanyuma ca niyumvira ko nomurondera ndamusaba umwirondoro ukwiye neza hano yararungitse audio atanga umwirondoro ngo amarira imbere yo kumubwiriza ngo bavuga muri audio reka ndamubwira ikintu kimwe mwabonye video n'umuntu agwaye aremvye yarituye ofisi yiwe yarase kumufasha kandi aragwaye araremvye ofisi yamurungitse none bakaba barundikazi ntimuzi yuko ofisi yataco zibafasha niba mwavyumvise neza mwumvise yuko yakoze ibikorwa vy'inguvu gushika naho avunika yakora mu nzu nyinshi ntimukemere gukora mu nzu nyinshi kora inzu imwe hama vyase mutere induru bahamagare kuri ofisi kuko niko amategeko avuga bashaka gusubiza kuri ofisi wewe wemeye gukora mu nzu zitatu ubu murabona ko yamugaye kandi bariko baramuvuza kandi ariko aratabaza kandi bariko baramutabaza reka twumvirize iyindi audio hano mwumve nukuri birababaje ndabaramukije ku mazina nitwa Butayi Bertine nkaba mvuka i Bubanza komine Bubanza provinsi Bubanza intara ya Bubanza papa wanje yitwa Kiraga Bosco mama wanje yitwa Nibigira Chantal nkaba nasafiriye itariki 9 z'ukwa gatandatu 2024 nkaba navuye mu kigo ca Ardawish nkaba nashikiye ino mu kigo kuri ofisi yo kwa Saidi je nahuye n'ikibazo bankoresha inzu zirenga zitatu ndazikora ariko ca mfatwa n'ingwara yo kubabara mu mugongo baranjana kwa muganga baramvuza barantera amaserumu ndataha ariko aguma abandanya nkoresha mu zindi nzu niho yaterefona kuri ofisi nguma ndamubwira ko ngwaye ndababwira ikibazo nahuye naco barabibwira ko nasinyiye kontra y'inzu imwe
burya guhera uwo munsi haca aba bifu, aca ampa akazi ko kuzokwama nterura ibikarato vy'amazi yo kunywa ndabidugana hejuru. Muri uku kwa gatanu rero niho nagize ikibazo, ndiko ndabiterura ndabidugana hejuru ko bari bazanye binini, nca ndatemba ndahuruduka ku ma esikariye, nya gikarato nari nteruye kirankurikira gica kingwa mu mugongo. Kimaze kungwa mu mugongo ca ngira shoke mu mutima no mu mugongo, ndaguma ngaho nkora akazi, burya ca ntangura kuza ndacira amaraso kubera kubabara mu mutima no mu mugongo. Mu nyuma haza no kudahwa amaraso ndabimubwiye, ambwira ngo ninywe panadole, nanje izo panadole nkaraba none izo panadole ziramvura guhagarika kudahwa amaraso? Burya niho abo muhira banterefona kuri aperi sinzi kuko jewe nta nubwo ampa wifi yiyumviriye nka rimwe mu ndwi, ariko nkishika ino bari bavuganye na Dorine amubwira ko azohora ampa isaha imwe ku munsi. Yarabikoze mu mezi ya mbere, ariko mu nyuma aca aza arayimpa isaha imwe nko mu ndwi kabiri canke ntayimpe, urumva yayimpa yiyumviriye. Canke naramusaba nkamusaba akayimpa nawe nyene ikamara iminota 30 agaca ayikata. Ndamusaba ko nogura amamega yiwanje aranka, turabana uko ndabimenyera, kuko narakivuze no kuri ofisi ndabibwira Dorine ati jewe nangura amamega yiwanje kuko mfise umuryango navuyemwo, mba nkeneye kuvugana n'umuryango wanje. Aravuga ngo mabuja wawe ngo ntiyemera ko telefone yawe yoba connecte, ngo igume yuguruye, ngo yavyanse. Burya ca ndamenyera ubwo buzima nyene bwo kudarankonekita, ndaguma ngaho. Maze kugira ico kibazo co kudahwa amaraso aribwo baca banterefona kuri aperi isanzwe, ndababwira ati jewe ndaremvye, ko basanzwe bafise nimero yiwe, barambwira ati none ukeneye afire mw'iyo nzu? Murungike atahe, nti namba udashoboye kumuvuza twe tumwipfurize. Burya sinzi iyo yari yagiye, ca mbona araje aca ambwira ngo tugende kwa muganga, tugiye anjana kwa muganga, barankorera ibipimo, bankoreye ibipimo, ariko sasita bari banjanye kwa muganga. Akavuriro karaho kari impande y'iwacu, najanywe n'abana, barankoreye ibipimo, nta na paracetamol bampaye, nta n'urushinge banteye. Burya nkomeza ndaremba, n'indya bampaye zirananira kurya, nkomeza ndaremba. Rero niho ab'iwacu bamaze kubimbwira mw'ijoro bakanjana kwa muganga, barankoreye ibipimo mbona bampaye umuti wa esitoma. Kubera nararibwa cane mu mutima no mu nda no mu mugongo, bavuga ngo bantoye ngo esitoma, ngo bamubwiye ngo nzoze ndarya umuceri wera derere, ngo sindekuriwe ngo kurya ngo imikate, ngo n'amata, ngo n'icayi, nyene ibintu basi nto barya, ngo ndekuriwe ngo kurya umuceri wonyene wera. Ndavuga ati none nko kubuza inkora, umuceri wera wonyene jewe nzoshobora kuwurya kweri? Ndabishobore? Nanje nkaba nzi yuko kuva nkiri mu Burundi hose umuntu arwaye esitoma umuceri vyazirana. Ntaco namubwiye, narihoreye. Tuvuye kwa muganga aca ambwira ngo nicike noza ivyombo ko jewe imisi yose nubwo mba ngwaye arankoresha akazi. Akiryamye ndareka kuvyuka nkore akazi, ariko avyutse nja kugakora ku nguvu, ku bitutsi vyinshi ankankamira, ngo yatanze amahera menshi ngo kugira nsafire, nyene akantuka vyinshi. Ndaguma ngaho ndashika noza ivyo vyombo hama ca ndagenda kuryama. Ngiye kuryama bukeye mvunduruye sizere ngo ninjiye gukora akazi, ndagakora, ariko nkankomeza ndemba kubera gufata umuti nuguma ukora ubuvuzi, nta mitende nigeze ndonka. Hageze kuwa Mungu nsubira ndaremba aho bisumba uko vyari, naho nyene ab'iwacu banterefona kuri aperi isanzwe, ndababwira ati jewe n'ubundi ntakirahinduka, kuko n'ubundi nguma nkora akazi nta gihinduka.
bongera baramubwira kuri telefone aranjana ansubiza hamwe yanjana ababwira ngo n'ubu ngo nta cyahindutse ngo ndamubwira ngo ndagwaye barankorera ibipimo bankorera ibipimo bampa umuti hari umuti bampaye nkwereho ubwo nyene uwo muti nkiwushikana mu nda ca ndawugara ubwo nyene ca ndadahwa maze kudahwa baca bantera inshinge baca bantera na serumu ya mbere irahera iya kabiri aca abwira umuganga ngo ayinyarutse ngo mfise akazi nja gukora muhira aho hari sasita z'ijoro uwo muganga arayinyarutse nanje ca mpengera yagiye ca ndayisubiza uko yariko iragenda ca tuvayo samunani z'ijoro burya baca baranyandikira imiti y'ubwoko bune turayizana aca ambwira ngo bamubwiye ngo nzoze ndayifata ngo haheza ngo ico mu gatondo iyo mu gatondo ndayinywa nsizere ngo nshire ikintu cinrya ngo sayine ngo ndye ikintu sayine nanje nkaraba ivyo bintu ndya imikate ngo barambujije ngo icayi ngo barambuza ngo amata barambuza ndavugana n'ikintu noshobora kurya n'igiki burya iyo miti narayinywa nkiri kuko nkarindira ko bateka indya za sasita nkarya kandi n'iya sasita nkayifata ndagumaho ariko nta gihinduka niho kuwa gatatu vyanka neza ko nkora akazi kubera kuwa kabiri navyutse naremvye bivanye n'akazi nari nakoze kuwa mbere karusha kuko arankoresha akazi akibagira bazi ko ngwaye kuwa kabiri mvyutse ndamubwira ati jewe numva ntameze neza kuko navyutse ntevye atangura kuntuka ndamubwira ati jewe imiti bampaye iguma indemvya ntabwo iriko irankiza ngo imiti ya Saudiya ni sawa arandondagura ibihugu vyose ngo biza kwivuriza Saudiya ngo noca mvuga ko imiti ya Saudiya ngo idakora gute ndamubwira ati jewe nifuza ko notaha kwivuza iwacu mu Burundi ngo niho bavura neza rero gusumba ino Saudiya ndavuga ati ntavyo nzi gusa ico nifuza uko numva ukuntu meze nuko notaha kuko mu minsi nzohava mfira mu nzu yawe burya sasita niho yaca telefona kuri ofisi nitabwa na wa muhungu arambaza ndamubwira ukuntu bimeze arambwira ati jewe rero nta kuntu novugana na nyoko burya ngo utahe ahubwo we numenye ukuntu mwivuganira burya kuwa gatatu vyaranse neza mu kirundi ko mvyuka nje gukora akazi numva ibizunguzungu mfise inzara mu nda biranka ko nkora akazi neza kuko naheruka indya nariye ku wa mbere vyanse ko nkora akazi ndagumaho araza aramvyura asiga ngo ndavyutse ndumva ibizunguzungu numva no kwikubita hasi ca ndasubira ndaryama burya yavyutse satanu asanga aho narambaraye hasi ntivyanakunze ko nokurira ku gitanda ngo ndyame nduvye naciye ndyama hasi kw'itapi arambaza wowe ko utavyutse gukora akazi ndamubwira ati ntibikunda ko ndagakora aca aragenda nyene aritekera aragenda guteka nyene ivyo agaburira abana biwe asha igikoni cose barasivya mwogera aze kunkorera ikibi rero neza burya niho haca haza mwene wabo samunani banzaniye umuceri wera derere ata n'ikindi kintu kiriko ngo abe ari wo ndya ndawitegereza ngo camira imiti ngo hama nje gukora akazi ntawe nariye nagumye ngaho nyene nicaye mwene wabo niho haca aza arambaza ufise ikibazo giki ndamubwira ndagwaye wifuza iki nifuza gutaha aca ambwira ngo nubwo ushaka gutaha ngo uzikatishirize itike y'umushahara wawe n'itariki yo guhembwa yiwanje yari yararenganye kure ndavuga ati ku mutima ati niyo mpamvu base kumpemba ntibashatse ko bazonkatishiriza itike ku mahera yiwanje ndahora sinamwishura yongera kandi arabinsubiriramwo incuro zitatu zose ca ndamubwira ati nta kibazo barayinkatishiriza ntako nopfira mw'iyi nzu yiwe burya mwene wabo aca avuga ati wumvise ko avuze ko umukatishiriza itike mu mahera yiwiwe
burya mwene wabo aragenda, burya mwene wabo agiye aca aza kumpagurutsa ku ngufu, wavuze ngo ushaka gutaha, ngo haguruka rero ngo uje koza ivyombo, ngo ukorope inzu, vyose ngo ukore, ngo hama ngo mu mwanya ngo urataha, ngo barawukatishije itike ngo utahe. Rega biranka ko mpaguruka, burya yampagurukije ku ngufu, ndagenda ndoza nya vyombo, ndaheza, maze koza nya vyombo ndaheza ca ndeka gukora ahantu hejuru muri etaje ya gatatu ata n'umuntu abayo kubera inzigo gusa. N'ubu aguma ankoresha ngo ndamubwiye ngo ndagwaye, aca ambwira ngo ugomba gutaha, ngo utegerezwa gukora. Jewe simbona rero ukuntu bigiye kugenda nawe, imaze hafi indwi yose ata nawe fama, sinzi ico yipfuza, murabe muntabarize muzoba mukoze. Nimba mwavyumvise neza nkuko nabivuze mu ntango, murumva ko uyu mudame ivyo yagwaye ni imicoko, umuruho. Yarakoreshejwe ibikorwa vyinshi nawe aravyemera, niyo mpamvu bimugizeko ingaruka. Rero ntimuze muvyemere. Niyo mpamvu tumusabira gutabarwa, mugabo n'uyundi muntu muri mwebwe yumva ashobora gukora mu nzu zitatu ari umwe, ahembwa umushahara umwe, iyo agwaye murumva ko batamwitaho, ni muvyanke hakiri kare, apana kurinda guserebera. Naravuze nararushe, ariko nzoshishikara mvuge, ariko za muraraba, za murumviriza nk'izi ngorane, bivanye n'uko gusa yakoze cane, ubu n'ubucoke, ahashobora gupfa hagahomba umuryango wiwe. Ariko ndabemereye ko kino kibazo nzogikurikirana, turabe ukuntu yasaba ubufasha akeneye, turabe ko yoburonka. Igombe nukuri.